simbasha kuvyirata, ibi simbasha kubihagararako, ariko ndanezerwa cane ko Imana yampaye uwundi mwambaro uri indani, kandi ijuru ryo rinyitegereje. Iwacu amahoro iwanyu, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, umushikiranganje w'ikigega ca leta Domitien Ndihokubwayo yashikirije ko bimwe mu bizokwigwa mu nama igira 58 y'abashikiranganje b'ibigega vya leta muri Afrika n'abarongoye amabanki makuru harimwo ugukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi mu bijanye no gushigikira ubutunzi. Iyo nama ikaba yatanguye kuri uyu wa kabiri mu gisagara ca Bujumbura kuri Palais de Congrès yo mu Kigobe. Yongeye ashikiriza ko kazoba karyo ko kurabira hamwe ingene ubuhinga ngurukana bumenyi boteza imbere igisata c'ubutunzi muri Afrika. Ubushikiranganje bw'indero bufadikanije n'ishirahamwe UNICEF Burundi kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 3 Myandagaro bwatunganije uruganda rw'iminsi 2 ku bayobozi b'indero mu ntara no mu makomine mu ntumbero yo kurimbura no guhanahana ivyiyumviro ku kugene isekeza garuka ku ishure ryagenze mu mwaka w'2020 no kwitegurira umwaka uza w'2021. Ahanini uwo mugambi ukaba ugizwe no gutanga ibikoresho vy'ishuri ku banyeshure bantaho nikora, ukaba wahora urangurirwa mu ntara zitandatu z'igihugu: Kirundo, Muyinga, Ruyigi, Cankuzo, Makamba na Rumonge. Uwo mugambi ukazorangurirwa mu ntara zose z'igihugu. Inyuma yaho ubushingwamanza bwa Republika werutse kumenyesha ko hari abantu bivugwa ko babuzwe irengero ariko bari mu busho, Salvatore Minani icariho curongoye ishirahamwe riharanira ubutungane Ajebu avuga ko gufunga umuntu icamaso bitegerezwa kumara imisi itarenga 14 kandi bikamenyeshwa umuryango wiwe n'imisi azomara aho afungiwe. Rero ukutamenya ko baba bafashwe canke gushaka guke ngo ni bimwe mu bituma abafise ababo bahagaritswe batabimenyeshwa. Musitanteri wa komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura Renovas Ndayihebura mu itangazo ryiwe agabisha abavuza ivyuma mu bubare co kimwe no mu mashengero bikagora ababa muri quartier ngo bobihagarika mu ntumbero yo kubahiriza itegeko ry'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Aragabisha kandi abaduza uko bashatse ibiciro by'ibinyobwa vy'ihinguriro rya Brarudi, isima ya Buseko hamwe n'isukari kuvavanura n'iyo ngendo, kubera ko uzorenga kuri ayo mategeko ivyo bibanza bizoca vyugagwa ku kiringo runaka. Igiteramo cobaye mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 8 Crystal Lounge Bar itanguye ibikorwa vyayo casivye bivuye ku ngingo umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati yashizeho yo guhagarika ibiteramo ku mvo zo kwikingira ikiza ca COVID-19. Ico giteramo cobonetsemwo Irimvyi aturuka mu gihugu c'Ubuganda Jose Chameleone. Ntara ya Bubanza, musitanteri wa komine Musigati Kwizerimana Deo mwitangazo yaraye asohoye yamenyesheje abenegihugu bose bo muri iyo komine umuntu wese azoja kurondera ikarata karanga muntu ategerezwa kuzogenda ajanye urupapuro ruvuye ku mutumba atwagwako rwemeza ko ari imvukira y'uwo mutumba, kandi urwo rupapuro rukazotegerezwa kuba rwasinyweko n'umukuru w'umutumba mutwara.
bitagenze uko nta karata karangamuntu azohabwa. Mu gisagara ca Bujumbura abahora bakorera ku bituro vy'abunguruza abantu n'ibintu baja mu manuko bw'igihugu Rumonge, Nyanzarake, Mabanda, Makamba bose bimukiye ku isoko ya Kinindo muri komine Muha nk'uko itegeko ry'umukuru w'igisagara ca Bujumbura ryabivuze. Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere mu ntara ya Bururi abantu babiri ni ukuvuga umwana na nyina bo ku mutumba Mugendo Ndengo muri komine Mugamba baratowe ibiziga, aho uwo mwana w'umwigeme yahora yiga mu mwaka w'icenda bamutoye yahambwe mu ngundu y'igitoki, umuvyeyi we nawe bamutora mu nzu aho yiciwe mu gitanda ciwe. Ngo nyenurugo yari yahamagawe kuri telefone n'ababanyi bamubaza ko ari we yatumye umukozi kugurisha inka. Ni mu gihe umukozi yarakiri mushasha. Rero ababanyi bamaze kubona atagikoma baciye batabaza intwaro n'igipolisi, baca baramena inzu basanga ikiziga ca inarugo, ikiziga c'umwana naco gitogwa mu ngundu y'igitoki. Kuri ubu uwo mukozi akaba yarahunze ntawuzi iyo ari, ariko amatohoza akaba yatanguye. Umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari w'intara ya Mwaro Ciza Atanaze asigura ko abasangwa butaka baba ku musozi Gihinga muri komine Kayokwe bamaze gutera intambwe mu bijanye no kubaho kwa misi yose, bakaba ahanini babeshejweho n'uburimyi n'ubworozi, abandi bagakora umwuga wo kwigisha. Simbasha kuvyirata, ibi simbasha kubihagararako, ariko ndanezerwa cane ko Imana yampaye uwundi mwambaro uri indani, kandi ijuru ryo rinyitegereje ribasha kubona uwo mwambaro ryanyambitse ari uri hejuru y'uyu, kandi nanje ndavyizera niko biri. Bene data, ushobora nawe udafise umwambaro nk'uyu mumbonana, ariko ufise umwambaro wambitswe na leta y'ijuru. Ndakwipfurije kuba umusirikare wa leta y'Imana. Kugira ngo shikire kuba umusirikare hariyo vyaciye, naragize formation. Nawe urakwiye kuba umuntu yagize formation, uri bien formé, waforomwe n'Imana, waforomwe n'ijuru. Haleluya. Kugira ngo bashe kugira ibisaba kugira ubu umusirikare wa leta yo mu ijuru. Ngomba ndababwira uyu mwambaro mubona nambaye, ibisigo ntibibasha kuwutinya, ekada. Imwemu mbi ntizibasha kuwutinya n'akantu kangana n'urutetegururo. Ariko mfise uwundi mwambaro. Nukuvuga ngo ndababwiye uwo mwambaro hari abantu ibisigo vya neutralije, hari abantu ibisigo vyawicanye kandi bawambaye. Ariko mashije kwambara wa mwambaro wanje mfise umwe nirata nahabwa na leta yo mwijuru, nkagenda nkatabara bariko bararanduka, baranduranwe n'uyu mwambaro bawambaye, nkasanga ibisigo vyarabamugaje, nkasanga ibisigo vyarabaneutralije. Uwo mwambaro wanje nkawambara nkatora ibigwanishwa vyose Imana itanga, mbasha guhaguruka mu nkomezi z'umwuka, mu nkomezi z'Imana, muri mpwemu yera. Bikimbona ngihaguruka nambaye wa mwambaro nahabwa na leta y'ijuru. Bavuga ngo nguge ingabo ya Yesu araje, duzinga amahema, dutekere ibyacu, duhunge. Nanje nkabasha kubakurikira, nkabasha kubica ingenda, kandi umva bwoko bw'Imana. Uwo mwambaro nambitswe n'ijuru warampaye kurinda no kurindukira, ukugororoka no kugwanya ikintu cyose gihashiriwe kugwanya Imana. Hariho rero ibisaba kubwira ubu umusirikare. Hari ikintu ca mbere bakunda kutwigisha cyitwa discipline militaire. Bene data no yibasomera mwokumirwa musagara amategeko aremereye, muga mu gihe ubashije kuyakurikiza ubasha kuba umusirikare ari discipline. Ariko
ariko umusirikare adakurikije ivyo vyangombwa igihugu cadutegetse kugira tube abasirikare ubasha kunywa discipline kandi ico ukora ubasha gutaha bakagutabura ko bifunga n'impuzu zose ukabasha kugenda. Nimba ayo mategeko munsi y'izuba ari nimba ayo mategeko mu gihugu c'u Burundi abasha kubaho, hari ayandi mategeko yo mwijuru nayo arahari. Hari discipline militaire y'umusirikare wa leta yo mwijuru ndakwipfurije kuyubahiriza no kwirinda icaha mwene data no guhagarara mu mwuka. Umusoda abasha kuba ari umusirikare wa leta yo mwijuru ntatinya, nanje sintinya, nawe ndakwifurije kudatinya. Sinzotinya kurwana intambara, ndafise umugabisha w'igikomangoma yanesheje ntambara zose, izina ryiwe ni Yesu gusa. Ntugatinye kurwana intambara, fa kumenya ko atacupfa n'Imana, ufise discipline wahawe n'ijuru, ukurikiza amategeko ijuru rikubwiye. Ibisigaye impemu zoza zambaye amahembe, izoza zambaye ibirato, mbabarira ubasha kuzinetraliza, ubasha kuzica. Wanunesha mwene data, wamunesha mwijuru hazoba yabanesheje. Wamunesha mwene data, nubasha kunesha ugifise ibintu utararekura. Sinobasha kunesha nkifise ibintu nenenako. Nta musirikare abasha kunesha afise ibimuremereye. Utwara ikigwanishwa cawe gusa. Discipline ya leta yo mwijuru wirinda icaha gito na kinini. Ahijuru kwitegereje ribasha kugushira, ibisigo navyo bikwitegereje bibasha guhunga bikanyika. Bene data nabwiye ngo uyu mwambaro sinowirata, mfise uwundi mwambaro uri indani nahawe na leta y'Imana, nambitswe na leta y'ijuru. Uwo ndawambaye mfise ibirato nambitswe na leta y'ijuru, biresiste amahwa, biresiste amabuye, biresiste ibishanga, biresiste kila kitu. Haleluya. Amen, amen, amen data. Ndakwifurije rero kunesha. Ndagomba ngo ahuruvuga ngo Mana mwambaro mbashisha guhangana n'ubasha bw'ibisigo. Mwambaro nambara abadayimoni babonye bavuga ngo ujya n'umusirikare wa leta y'Imana. Nubwo utofise hariho uwundi numva ukwiye kwambara wo mu buryo bw'impemu. Hari kigwanishwa kindi ukwiriye kubasha gutora. Kwe gutora mitrailleuses mu buryo bw'impemu, kwe gutora mage mu buryo bw'impemu, kwe gutora misenkani mu buryo bw'impemu, kwe gutora, kwe kuba umutirere, kwe kuba ufise inkozi komakomeye za leta y'Imana, kugira ngo ubashe guhangana n'ibisigo, kugira ngo ubashe guhangana n'abadayimoni udatinya. Ndabifurije kunesha bene data, ndabifurije kugubwa neza mu buryo bw'impemu bene data. Ndakwipfurije kwiyumva no kuri umusirikare kandi ukabaho utari kuribeshera. Abantu benshi baribeshera. Muze dufatana amaboko tugira ikintu bita trial, ikintu bita extended line, kugira ngo duhangane na shetani. Muhaguruke tugwanye umwasi nabazoduhunga. Ubushobozi bwo kumutsinda nta handi buva atari mu masengesho, nta handi buva atari kwambara umwambaro, nta handi buva atari kwihana ibyaha, nta handi buva atari kwikura kwicaha naka. Urya mwasi twomutsinda niyo shambi ziwe zose, kuko Yesu umwami wacu ari watujanye. Imana ibahezagire, Imana ibampere umugisha. Amen, amen, amen bakonzi.